Mu kiganiro kubamenyesha makuru n'abenegihugu co kuri uno wa 28 ruheshi catunganijwe ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba kiremeshejwe n'abashikiranganje bagize leta y'u Burundi kikaba cari gihagarariwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu ijambo ry'intangamarara yashikirije yahereye ku ndamutso zo kuramutsa abarundi no gushikiriza indamutso z'urongoye igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye akaba rero yaciye abandanya ashimira abarundi muri rusangi ko bitabiriye akamo batewe n'indongozi ko gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo bagwanye inzara bikaba mbere ngo vyagenze neza kuko umwimbo wabonetse uno mwaka wabonetse ari umwimbo ushimishije. Turaramukije kandi abarundi bose bari kubakurikirana kino kiganiro ku nsamirizi zose zisamiranira mu gihugu cacu n'abadukurikiranira ikibiriraho bari mu mahanga bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi. Mu nkundire kandi ndabashikirize indamutsange n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye aho aramutsa abarundi bose abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu abifuriza kugira amagara meza amahoro n'iterambere. Kino kiganiro kiremeshejwe n'urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi. Turazi neza ko uno mwaka umwimbu w'uburimyi wabonetse ku rugero rushimishije, ari naco gituma tutoreka gushimira abarimyi bitavye akamo batewe n'indongozi zabo barasohora isuka kandi barakurikiza impanuro z'abafundi b'indimo, ubu bakaba bishimira ivyavuye mu maboko yabo. Ariko rero nitwibagire ko indu yibarira ico wayirarije utayibarira ico wayihaye. Twirinde kumarira ivyo twimbuye ku masoko. Ubu abarundi barateye intambwe mu gisata c'uburimyi, barabonye ko atagihe co gutakaza ari naco gituma ubu bijukiye kurima no muci. Muri kino kiringo c'isi twese duhamagarirwa kurima mu mwonga no ku mitumba ahashoboka hose ho kuvomerwa. Urugo rwose rero rugire n'imiburiburi akarima k'igikoni kangana na metero 10 kuri 20. Turanashimira cyane benshi muri mwebwe mwamaze kubitahura aho ugenda uno munsi ukabona ibigori n'ibindi biterwa bitoto mu gihe kera ataho vyaboneka mu gihe nk'iki. Yanashimiye kandi abarundi ko bitabiriye ibijanye n'ubworozi buto buto, ivyo navyo ngo bikabiboneka ko ari kimwe mu vyashoboje abarundi kwisununura. Aha tugaca dukengurukira n'ingene abenegihugu benshi bijukiye korora ibitungwa bito bito bigwira n'ingoga, bigatuma abantu banyaruka gutera intambwe mu vy'ubutunzi. Muramaze kubona abantu benshi ko bashinga intahe bamenyesha ingene bashoboye kugwiza ubworozi bwabo, na cane cane ubworozi bw'inkwavu hamwe n'ingurube, aho bemeza ko ubukene buva ku bugaba no kutamenya. Turateye intege rero abo bose bijukiye ubworozi, dutera kamo n'abatarajijuka kwigira kuri abo bahizi mw'iterambere. Duhamagariye abarundi bose kugira gwabo amerekezo y'iterambere ry'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 buteye imbere mu mwaka w'2060. Iyo mbona kazoza itegerezwa kuba ihangiro rya zina murundi wese mu vyasanzwe akora vyose. Umwe wese mu bimwerekeye ahamagariwe kuduza ikivi. Abana bari mu buruhuko nabo akaba yateye akamo abasaba kugamburukira abavyeyi ngo babafashe mu bikorwa bitandukanye harimo n'ibikorwa vyo kuvomera muci imirima. Mu gihe iki kiganiro
kibaye abana bagiye kwinjira mu buruhuko burangiza umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024, turabakeje kubwira n'ubukerebutsi bagize mu vyigwa, twongera tubifuriza uburuhuko bwiza. Bibondo, nimugende ngo murere amaboko. Muri buno buruhuko murafasha abavyeyi banyu udukorwa two muhira. Mugendere indero runtu. Murafashe kuvomera ya mirima duhejeje kuvuga. Murubaha abavyeyi mubagamburukire, mumenye ko igitugu gikura ariko kidasumba izosi. Namwe bavyeyi, murayagishe ibibondo vyanyu. Murakomeza indero yo kuziko yo muzi w'umurundi n'umurundi kazi. Yanasavye kandi abanyapolitike batandukanye ko mu gihe c'amatora bo kwiyubara ntibajuragize abarundi, nyabuna ngo bashikirize imigambi itomoye babarinde kujuragirika. Nk'abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta, tukaba tumenyesheje abarundi ko tunezerewe cane nuko inzego z'igihugu zikorana neza mu bumwe ntangere atawanja wangura. Tukaba tuboneyeho akaryo ko gusaba abarundi kwirinda ibihuha aho biva hose, aho usanga babikwiragiza atakindi kibaraje ishinga atari uguhavya abenegihugu no gushaka gucanishamwo abonse rimwe. Indongozi zanyu turi ku kivi, namwe mugume ku kivi kandi mugume murikanuye, umwasi ntaze aduce mu ryahumye. Mwibuke ko twimirije ibihe vy'amatora. Dusaba abarongoye imigambwe gutegura imigambi itomoye ifitiye ineza abenegihugu. Umugwi bijejwe eka n'abarundi bakunda igihugu cabibarutse nabo baje ku kivi, bigishe abantu kwigenza neza mu bihe vy'amatora. Ugwaruka ntiruze rusubire kujuragirizwa nko mu myaka ihitiye ngo bahave basanga bwa Burundi bwiza bwifashe mu bihumbi 2040 kandi buteye imbere mu bihumbi 2060 bariko barabwonona. Umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca akaba yasozereye ijambo ryiwe ry'intangamarara asaba abarundi kutaduza ibiciro uko bayishakiye bikitse mu kiza cikena ry'amafaranga mvamakungu. Haragiye haribonekeza ikena ry'ibintu vyankenerwa bimwe bimwe mu gihugu biturutse ku ikena y'amafaranga mvamakungu, aho mbere haciye hibonekeza ubube gito bwa bamwe baca bikika mu kiza kugira na bimwe bike twasabikanije bace bashaka kuvyikumirako no kubidandaza amafaranga y'umurengera. Aha tukaba twagire dutera kamo abafisa ako gatima kubiheba. Abatabihevye nabo inzego z'igihugu zibafate zongere zibashengeze. Umuti w'iryo kena ry'ivyo bidandazwa nuko twoduza umwimbu tukaronka ivyo duhingura dushorera hanze kugira natwe turonke ibitwinjiriza ayo mafaranga mvamakungu.